Umuntu TV tubitayeho. Murakoze kudukurikirana hano ni ku Muntu TV, ndabahaye ikaze. Uwo mwumva mwijwi ni Rukundo. Ikiganiro twabateguriye uyu munsi tugiye kumenya Satani ninde. Umutumire wacu agiye kudufasha kwiga ni Bucumi Isaka. Sangwe ikaze. Ubu rero tukaba tugomba tubandanye cya cigwa cyacu Satani ninde. Cigwa cyacu Satani ninde. Nizere aho duheruka twarazanye igisomwa twisunga kugira ngo dushobore kwiga Satani uwo ari we. Twarazanye Daniyeli igice c'icenda aho twashoboye kubona hariya ku murongo wa 25 na 26 dushobora kuhabona turiko twiga abantu babiri basega twabonye basega babiri, umwe Mesiya w'uno munsi, twumva kandi Daniyeli abwirwa ko hariho n'undi mutware. Vuga ni umutware, ni ukuvuga ni Mesiya agiye kuza, kandi uwo Mesiya ni umutware, umutegetsi. Mu Kirundi bavuze segaba. Hanyuma kandi Daniyeli arushiriza kubwirwa ko hariho n'uwundi segaba ahari, kandi uwo segaba afise abantu biwe. Abo bantu biwe aribo bazogenda gusangangura urusengero banaruhumanye. Twarize abo bantu biwe b'uwo segaba wundi, tuca turabibutsa muri Edeni yuko inzoka ifise uruvyaro. Ubwo ruvyaro rero uwo segaba wundi n'abo bantu biwe aho baba bariko bakwibutsa Itanguriro igice ca 3 ku murongo wa 15 yuko inzoka ifise uruvyaro, kandi urwo ruvyaro n'abantu babaho bagenda bakora mbere bashobora kuva iyo bavuye bakagenda guhumanya urusengero rwera, nkuko tubisoma hariya muri aho nyene muri Daniyeli 9. Ushobora kubisoma 26 gushika 27 byose ushobora kubibona. Aho twariko twiga uwo mugabo Satani ninde, tubereka yuko Satani n'umucunguzi dufise uno munsi nta kintu na kimwe batandukaniyeko. Akabaye agatandukaniro gato ni abami. Satani yari afise abami 10 baserukirwa najya amabuye 10 muri Ezekieli 2:8-13. Niho ku murongo umenga wa 14 na 15 haca herekana ko arabami. Umucunguzi nawe nyene afise amabuye 12 aboneka mu byahishuriwe Yohana 2:1 kuri 19 ushobora kuhabona amabuye y'umucunguzi ni 12. Kagatandukaniro Satani na amabuye 10, umucunguzi ni 12. Muga ibindi byose bwabo ubushobozi bwabo bukibyaba buri kintu, amazina, buri kintu cyose n'abagabo bamwe, ari naco gituma bitwa ibiti bibiri byatewe muri Edeni. Ibyo biti bibiri rero birazinanye kubisanzwe, birazinanye. Horaho gihe yabarema barazinanye, barabonana. Gihe Satani ateretwa Satani hawo ubutegetsi
umucunguzi nyene yigumire buryo bwa se, umugikiriza kwa se, ni kuvuga yigumiye iyo ntaco yariko arakora, yirabira gusa yihiririwe. Mugabo Satani amaze kwitwa Satani kubwo kugarariza, turabereka icyaha yakoze. Satani arakwa byose bica biherezwa umucunguzi. Nta bindi yahawe kiretse ko yahawe kuba igiti cy'ubugingo abantu bakwiye kujyako ubutware, nkuko nababwiye yuko kijya giti cy'ubugingo ni igiti mugabo gifise ubugingo. Ubugingo si bindi bintu, si bindi byo kurya, ni ubutware. Muzokwama mucibuka yuko ico kintu ari ubutware. Ari naco gituma Petero wa mbere 3:22 yavuga ngo yahawe gutwara. Yahawe gutwara abamarayika, abanyenkomezi, abo butegetsi bose, ndetse kandi n'inkomezi zose. Yahawe kubitwara ubutware. Ubutware nibwo bwitwa ubugingo, kuko ubutware buzana ubugingo. Iyo habaye ubutware bwiza bwo gusabikanya, ntihabeho ubugunge. Ntihabeho ubugunge. Iri jambo murifate, ubugunge. Ntihabeho ubugunge bw'abantu kwirundanirizako, ugasanga umwe ari umuntu umwe yirundanirije ko iby'abantu igihumbi, kuko umuntu ajejwe gutwara abantu igihumbi. Niko mu myaka izoza ibizogenda ku ngoma y'umucunguzi. Iby'abantu igihumbi akabyiherereza ko wenyene, abayononye. Rero ubugunge muze kubufata, kuko riraza kugaruka cyane mu by'uhoraho yahoye Satani. Kubw'ibyo rero ubutware bwiza nibwo bwitwa ubugingo budashira. Ubugingo budashira umuntu aronka acabaho, ntagwara, ntagira gute. Eka tuvyize gusa ku bantu babigerageje. Kadafi akiriho bataramwica, ukwirikiranye igihugu ciwe ukuntu yari yagifashe, wotangara gose. Muzobikwirikirane. Ako n'akarorero gatoyi. Rero ubwo bugingo, ico giti cy'ubugingo, umucunguzi agigwaco kwa Satani kubera nyene byamugendeye uko yatswe ibyiwe biherejwe umucunguzi. Rero umucunguzi yararushirije kuvuga ati umutware, hariho umutware w'isi nkava hano. Byo twarabisomye muri Yohana 12:31, nimba ntibagiye 30 canke 31, hamwe na Yohana 14:30, atari 31. Umucunguzi wenyene avuga n'akanwa kiwe yuko hariho uwundi mutware. Uwo wundi mutware rero, nuko twarushirije kubibamenyesha, ni wa mutware yamutwara hariya haruguru ahejeje kubatizwa, akamubwira ngo wemere kunyubaha, ndaguhe position y'isi ntwaye y'ubwami mfise. Jewe uzohora unyubaha nkaso ko ari jewe nganza, hanyuma nawe uzohora umpa raporo mu bami nzoba ndaguhaye kuza kuganza. Ibyo ukabyemera, iyo position uhereye kano kanya inge mbere manzi ndakwereka. Urabona turabona ijyasi
urabona n'ubwami bwayo, urabona ibyiza byayo ukuntu bimeze. Hajya twodandaza tukaba abatunzi, tukaba abo hejuru, tukubahwa, tugategeka icyo tugombye bikaba. Rero mugabo wemere kuzohora ufukama kumwe nahora nshika mfukama imbere ya so, kube nawe ariko uzohora umfukamira. Hanyuma rero dutware ubu bwami ndakweretse. Wabubonye umucunguzi agize kaye kati byo naraheje kubihabwa, nta ntushobora kubimpa, kandi ni wubahe uhoraho wenyene gusa. We nturu uhoraho, wenda kuzi ni wubahe uhoraho, ureke kumugerageza kuko uhoraho ntageragezwa. Nuko batabyanditse ukumpaye ndabivuga, mugabo uko nyene niko niyo sense, niyo nsiguro, niko ikiganiro cyariko kigenda muri ubwo buryo. Bibiliya yandikwa mu buryo bw'imfunyapfunyo, niko iyo yandikwa na buryo bagabanijemo ibitabo byinshi. Rero umutware n'umucunguzi n'umutware, umucunguzi ni Mesiya na Satani yitwa Mesiya. Umucunguzi uno munsi yitwa Mwizigirwa, Satani nawe akitwa Satani. Umva kubera Satani no kugarariza, Mwizigirwa no kuba yakoze ibyo uhoraho agomba. Nuko nyene niko bimeze. Uku kwari rero ukubibutsa ibyo twashitseko. Ubu naho tukaba rero tugomba kuraba ni giki cyatumye Satani yakwa byose, akorogwa, agakugwa kuba Mesiya, hanyuma akitwa Satani. Ico nico tugezeko. Kubw'iryo mu nkwirikirane buke gusa kugira ngo tubimenye, urabe ko nawe ivyo utobikora mu gihe uri umubosi, kutobimwaka byose ibyo bintu. Iyi niyo mirongo igomba itwereka Satani icyatumye uhora amukorora, amwaka kuba uwasizwe, maze ibyo bikahabwa umucunguzi. N'igitabo cya Ezekieli igice cya 28. Imirongo ndayirungitsaho hejuru kugira ngo muyisomere na mwebwe. Kubw'ibyo rero ntiwirigura uratora Bibiliya, isomera hanyene. Ni Ezekieli 28 hera kuri 15. Twige turabe ni icyaha, mbere si icyaha gusa ahubwo ni ibyaha byatumye Satani yakwa kuba uwasizwe bisobanura Mesiya, hanyuma akaza kwitwa umugarariji, akakwa ibyiwe byose. Reka tusome rero Ezekieli 28:15 turashika ku murongo wa 18. Aravuga ngo, waragahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremeweko. Satani uhereye igihe yaremeweko kugeza ibihe byinshi cyane yaragahore, yarafise kandi ingeso nziza, gushitsa igihe ibigabitanye byakubonekako. Urumva yari mwiza, mugabo mu nyuma ahinduka mubi. Byo biza kuguhereza ipica igiti cyama ibibi n'ivyiza. Yaremwe ari mwiza, afise ingeso nziza, mu nyuma ibigabitanye bimubonekako. Kuri 16, ibitayega by'ibidandazwa byawe byatumye wuzura umujyano,
maze uracumura. Ibidandazwa, ibitayaga by'ibidandazwa mu isi ya Satani, ataritwa Satani, yari imeze ukunyene isi y'uno munsi twebwe dufise imeze. Business, ibikorwa byose, imiduga, indege, amabarabara, kudandaza, guhanahana ibidandazwa, yari afise abami, abaperezida baganza ibihugu, wewe yari hejuru yabo kugira ngo aze arakontorora abigisha. Niko kazi yarajejwe ko yari umwami aganza abo bandi bami. Rero ibidandazwa iyo isi batababwira, kuko bababwira yuko isi imaze imyaka 6,000. Ibyo 6,000 by'iyo si baba bariko bavuga, ntibaba bariko bavuga isi ndimwa, baba bariko bavuga abantu bo kwa Adamu, baba bariko bavuga isi bantu bahereye kuri Adamu, nibo baba bariko bavuga. Mugabo isi ya kera, no kuvuga abantu ba kera, ntibabakubwira kuko naburyo aribo bitwa ngo nibo batuzaniye ubutumwa wa missionnaire, kuko wocubabaza ati abo bandi bantu bari bande. Agatoki nta handi kosonga kiretse kuri abo ba missionnaire nyine, abo nyene niho kosonga. Rero kubera kwibazi kwimena inda ko ari bibi, ntibashobora kwimena inda, ntibashobora kukubwira iyo si ya kera, ntibishoboka kuko urumva boca batituka ubwo nyene atani minota 3 iheze byo biheze. Rero iyo si baradandaza, bari bafise urudandazwa kunyene biriko bisomeka ngaha kuri 16. Ibitayega by'ibidandazwa byawe byatumye wuzura umujyano maze uracumura. Murumva ibyo bidandazwa ngo nico cyatumye nguhinda nk'igihumane, nkagukura ku musozi w'Uhoraho. Narakugesheje yewe mukerubi ushanje amababa, ngukura hagati ya mabuye yakumuriro. Kuri 17, ubwiza bwawe. Bavuze ubwiza hano baba bariko bavuga position, nka kujya k'umuntu yohabwa ubwigisha. Ubwigisha ni position, cyangwa ubudirecteur, iyo ni position. Ubwo nibwo bwiza bwawe, kuko niryo zino witwa izina lijanye na position wahawe. Rero ubwo n'ubwiza, abakubonye bose bakubonamwo kuri urunyenyeri ko ukayangana, nibwo bwiza. Uvuga ingabire uba warahawe, ico urico, uri pasitori, urumva ico ni ceo, icubahiro, ubwo nibwo bwitwa ubwiza. Rero habandanya havuga ngo kuri 17 muri Ezekiel 2:8-17, ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru. Urumva kwishira hejuru, ikintu cyo kwishira hejuru, igitinyiro cyawe. Wibuke yahawe ubwiza, ubwo bwiza bituma utinyika. Uri pasitori uratinyika kubera ufise ico ceo, ico cyubahiro cy'upasitori. Igitinyiro, baca baguha igitinyiro, ugumva uratinyitse bivanye n'igikorwa. Uri muganga, uwari wese naho yoba nde, n'aba president aremera agakura agashambara, cyumubwiye cyose, cyumuhanuye, naho wo mubwira amakosa agenda yaremye mu mutima. Rero igitinyiro ni ubwiza hamwe n'igitinyiro, ibyo byose yari yarabihawe uwo mugabo.
igitinyiro cyawe nico cononye ubwenge bwawe, ngutsinze hasi. Amucinze hasi kubera iki? Kubera yishize hejuru. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru. Igitinyiro cyawe nico cononye ubwenge bwawe. Rero kubera yishize hejuru, umutima wiwe kubwo guhabwa ubwo bwiza byatumye yishira hejuru. None rero ko yishize hejuru, uhoraho ngo nkurambitse, ngutsinze hasi, nkurambitse imbere y'abami ngo babera kabarore. Murundi yanditse ngo babera kabarore, bisobanuro babera karorero. Mugabo Bibiliya zindi canke ari ikinyarwanda canke z'icongereza havuga ngo kugira ngo bakwitegereze, bakurabe, bakubone neza, wahora wishira hejuru nyene bakwambuye ico cyubahiro. Nahora mbona abantu bakuye ko ubushefu de zone, sanga agifise amanyama mugabo byaraheze byose, uwari wese amutoza kantuze. Nibyo rero uhoraho ndakumanuye rero ibyo wishize hejuru, mbere ndakurambitse imbere y'abami kugira bakwitegereze neza, bakwitegereze. Katubandanye. Mu kubandanya dushitse muri Ezekiyeli 2:8 kuri 18. Ezekiyeli 2:8-18. Turi ku byaha byatumye Satani yitwa Satani, agakugwa ko izina gusigwa, uwasizwe bisigura Mesiya. Hanyuma turabe n'ibyo byaha byiwe byose. Kuri 18, Ezekiyeli 2:8. Kubw'isinzi ry'ibicumuro byawe. Umva si icyaha kimwe yakoze isinzi. Aha umurundi yavuze ibicumuro ni ibintu bisanzwe. Mu zindi Bibiliya havuga ibigabitanyo. Ikigabitanyo kirengeye ni superior y'igicumuro, kiri hejuru cyane, ikintu nyene cy'ubugome. Kubw'isinzi ry'ibicumuro byawe n'ubugunge bwo kudandaza kwawe, wahumanije ahera, nicyo cyatumye ntuma umuriro uvuye muri wewe ukuyigiza, nkakugira umunyota urunze hasi imbere yabo wabereye akabarore. Hano kuri 18 hariko atubwira ko yakoze ibyaha byinshi. Ibyo byaha bashoboye no kudondagura ngo n'ubugunge bwo kudandaza. Murabona isi uko iri uno munsi, murabona ibyo kudandaza ukuntu bimeze. Hari abantu babyiherereza ko byose, ugasanga igitoro niwe. Hariho umupresident aho nibagiye igihugu aho muri Afrika baheruka gukura caranahunga, byose yari yarabyihereje ku byose aho yohereje n'abandi n'abakene nabo bakajya ko, ukamenga niwe yaremwe wenyene, niwe yashizwe ngaho wenyene, akibaza yuko azobijya kabimara canke ko atarubanza ruzobaho imbere yiwe. Akiziganiriza n'ibyo adashoboye byinshi bisesagurika, byononekara kandi abantu nze. Rero business zari zihari, bikorwa byarabandanya bikoreka muri Yesu y'icyo gihe. Rero ibyagiye kumukongera ubu Satani ubu nawe nuko yinjiye mw'ibi bintu, yibagira ko afise ubushobozi, yibagiye ko ashobora kurema. Ndabibereka ko ashobora nawe gukora ibintu nk'ibyo nimba ntavyibagira. Ibyo byose
aca yigira mu ivyo vy'ibitoro, yigira mu ivyo vy'ibidandazwa bikuze nyene, ubugunge. Mwabona ukuntu ibihugu bigunga, usanga hari ibihugu ugasanga eka bifise intuzeye imari mbumbe by'ubutaka, mugabo nta nk'igihugu cy'Kongo usanga kitemerewe, carabujijwe no kudandaza n'ivyaco uranium, zahabu zitwa uranium, ntibemerewe n'ivy'iwabo muga ntibemerewe, byose bakabifata. Rero umugabo mwibuke simpwemu twarabibacishirije ko navyo nuko nibagiye kubibabwira, twarabibacishije ko simpwemu, satani simpwemu, yaba n'umucunguzi simpwemu, sumuyaga, yaba n'uhoraho sumuyaga, n'abantu uko umuntu mubona niko uhoraho ameze, kuko abantu baremwe mu ishusho y'uhoraho. Gusa ashobora kugira abamarayika biwe impwemu, abamarayika biwe si impwemu, mugashobora kubagira impwemu, kubahindura impwemu. Nawe nyine ashobora kwihindura impwemu, bya bindi nigeze kuvuga nti twize ku mukinzi. Umukinzi n'umuntu mugara ashobora kukuyonganaho ntumubone. Ibyo byose rero bavyiga mu bushobozi bw'uhoraho, kuko uhoraho n'umuntu mugaba agashobora kwihindura umuyaga ntushobore kumubona, kandi agumya ari umuntu ariko mugaka afise ubushobozi nkuko abakinzi bavyize, kuko ni ubushobozi bwa Satana. Ibyo byose Satana arabifise kuko yari hejuru y'ubushobozi, niwe yarabifise, yarabyatswe n'ubu, kandi naho yabyatswe murazi ko yabisubiranya ari nabyo, kuko kubwirwa ngo hariho uwundi mutware nkava hacaza, uwo mutware ngo azobazimirisha ibimenyetso n'ibitangaza. Urumva, kandi ni wabifise, yaranabibwiye umucunguzi, agize wewe mfukamira gusa urabi ibyo ndagukorera, nije ndabifise. Kubw'ibyo rero uwo mugabo Satani n'umunye ubushobozi ubukomeye gose. Rero kuri uwo murongo Ezekiel 2:8-18, kubw'isinzi ry'ivyaha vyawe n'ubugunge bwo kudandaza kwawe, uko nyene niko yatuma abamarayika biwe bami biwe, usanga nibo bisize ko ibintu, ntibibuka abakene, ntibibuka abaki. Ibyo rero nivyo uhoraho yamuhoye, kubera kutwara nabi wa muntu wasizwe. Naragutoranije kugira ngo utware neza, ibuka abandi, wibuke ko basenga amasengesho yabo bakashikira, byibuke yuko amasengesho yabo anshikira. Raba ukuntu bagowe, raba ukuntu bakenye, raba ukuntu bamerewe nabi, raba ukuntu bagwaye, mugabo ntaguha ubushobozi bwose, ariko wishinga icubahiro gusa, wishinga gutinyika gusa, ngo nuko naguhaye icubahiro, ngo nuko naguhaye ubwo bwiza bwo kwitwa uwasizwe, kuba kiongozi, ukishinga ibyo. Mugabo ibyo naguhaye ntubikore nkuko bitegekanijwe, ukaguma wirundaniriza ko gusa ibyo by'ubutegetsi n'ivy'ubudandaji byose ukabyirundaniriza ko. Raba ngene ugunga abakene, raba ngene ubagunga. Ndabikwatse, ntuzosubira kuba uwo muntu, ndabihaye umucunguzi. Uko oye niko byagenze. Tubandanije kuri 18,
ubwisinzi y'ibicumuro vyawe n'ubugunge bwo kudandaza kwawe wahumanije ahera hawe. Nico cyatumye ntumumuriro uvuye muri wewe ukakwigiza nkakugira umunyota urunze hasi imbere yabo wabereye akabarore. Uwo murongo n'umurongo usobanuye nabi cyane gose, usobanuye nabi cyane gose. Ku majambo ya mbere ni meza mugabo ahandi si meza, kubera ngaha biboneka yuko ngo umuriro wamutwitse ukamugira umunyota akamuterera imbere y'abami. Muga mu zindi Bibiliya nziza niyi ni nziza mugabo urumva hariyo utuntu twinshi bagiye basobanura uko bigombeye. Babandi za ntwaro nibo babisobanuye cya gihe nyene mu za 62 muca muvyibuka, muca muvyibuka neza cyane kuko nibo batora ati nimuze gende gusobanura bino bintu. Mu z'icongereza rero biboneka ko vyabaye ko umuriro wamutwitse, wamuturiye, wamukongoye ukamugira umunyota akatererwa imbere y'abami. Zindi Bibiliya zivuga ko azomuterera. Hinge nzane uwo murongo wo muri King James murabe. Uwo n'umurongo umwe n'uwo mpegiye gusoma mu Kirundi gitabo Bibiliya yitwa King James. Havuga ngo you have defiled your sanctuaries by the multitude of your iniquities, by the iniquity of your traffic. Therefore will I bring forth a fire. Iyo Bibiliya y'ikirundi ivuga ko byabaye muri kahise, muga Bibiliya zikwiye zivuga yuko bizoba mu kahise, ko ariho agomba bambe muri kazoza, bizoba muri kazoza, ko ariho agomba kumugira umunyota, umuriro umutwike, umuturire muri kazoza, kugira ngo n'abantu bamwitegereze neza. Urabona no munsi ko tutamubona, muga muri kazoza tuzomubona, tumutangarire. Ni wa mugabo w'agatera bwoba guys. Nuwo hora abanza mutwereke neza ati nguwo watumye Adamu aneshwa, nguwo nuwo nyine koko nuwo. Hanyuma rero umuriro ngo uce umukongora, niko tujya tubibona kuri 19 Ezekiel 2:8-19. Abakuzi bose bo mu mahanga bazogutangarira wahindutse agatera bwoba, kandi ntuzosubira kubaho ukundi, ntuzosubira kubaho ukundi. Aho Murundi arabisize muri kazoza, ibindi yabisize muri kahise, mu Cyongereza ni muri kazoza. Muri kazoza rero, muri kazoza tugomba kumubona nyine imbona nkubone, kandi muri kazoza akenewe kuba umunyota, ntazosubira kubaho ukundi, ntazosubiraho kubaho ukundi. Kuva abyatswe yarabayeho, nacyo gituma ariho nuno munsi ariko atwara n'umutware, nk'uko umucunguzi yasize avuze ati araje. Mugabo muri kazoza ntazosubira kubaho ukundi nk'uko ivyanditswe bivuga. Nuko rero ibyatumye uwo mugabo yakwa kuba uwasizwe ni ibiduhegiye gusoma. Yafashe igitinyiro ciwe yahawe,
afata ubwiza yahawe ariyo position yahawe ararenza yishira hejuru. Iri niryo kandi itandukaniro ry'umucunguzi. Umucunguzi wasoma mu bitabo vya Yohana hariya za 14 agenda avuga ngo data yantumye, jewe na data tuzoza, akerekana ko se wiwe ari we mukuru. Uwo mugabo wiwe ngo ico yakora kwaro kwishira hejuru, ntiyigera amenyekanisha Uhoraho ko ari we mukuru. Wewe niwe yishira hejuru, hamwe rero no kugunga, hamwe no n'ibyo byo kwishima niko kwishira hejuru. Murushiriza kubisoma nyene murabe iyo Ezekieli, murabona ivyo vyaha byose yakoze. Ibyo rero nivyo vyatumye Uhoraho, twumvise ngo nico cyatumye nguhinda nk'igihumane, nguvuga arahumanye. Yaramuhinze nk'igihumane, amukura ku musozi w'Uhoraho, kuvuga aramumanura, ntiyaba kimwemerera ko abana nawe. Nico gituma aguma yangara iyo ari hose. Kumuhinda nk'igihumane, akamukura ku musozi w'Uhoraho. Mwibuke ibyo byose byaberaho muri Arikeburani, ibyo biti by'ubugingo byose aho niho byaboneka, byose aho muri Arikeburani aho byose niho Edeni, ko hejuru kuri 13 Danieli 2:8-13 ngo wari muri Edeni muhira kwa data, niko habivuga. Rero uhereye ico gihe ca muhinda nk'igihumane, amukura ku rugo rw'Uhoraho. Yamwirukanye mw'iyo continent, nubwo agaruka akaduga mw'iryo juru kwa Yobu, akaduga nyene mugabo yaramuhinze. Uno munsi tubisomye ariya mu vyahishuriwe Yohana umenga ni 2, turabona ngo aho Satani aba hariya kwa Antipa, hariya niyo yamuhindiye, hariya nyene kwa Antipa, hariya nyene hariya aye hari ubwami 10 murahazi. Niyo yamuhindiye, yamukuye ku musozi ntakiba ngaho, yazanye naje murabona ko mbere azaje kugera, aje kuzimiza. Ibyashuriwe Yohana 12, ico kiyoka nico kizimiza bari kwisi, kikaduga kije nyene kuzimiza abo Uhoraho. Mugabo ntikikiba ngaho, carirukanywe kuri uwo musozi w'Uhoraho, kigenda kuba hariya nyene hariya aho kenshi Bibiliya ikunze kuvuga ngo ni ikuzimu, hariya kwa Antipa niho hari cicaro ca Satani. Rero aramuhinda, amukura ku musozi w'Uhoraho, amukura umwaka byose gizebere cyuvaho ndaguhinze nk'igihumane, ntusubira kubaha. Byahishuriwe Yohana 2:13, nzi aho uba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani. Murumva ko ari umwami nawega, n'umwami y'ubwami bwa Satani iri. Yamara ugakomeza izina ryanje, ntiwihakane kunyizera, ndetse no mu minsi ya Antipa umugabo wakiranukira kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ni hariya kwapa, hariya kwa bavuze Antipa yari umugabo yahakana hariya kwa panye nakahakana, muhakanyi wa
uwo muhakanyi wa paba murazi ko bakunze kuba bashwiragizwa bagatwagwa na hariya hose mugabo naho batwagwa urazi ba Petero bose niyo bapfiriye hariya ntibapfiriye muri Yeshuruni bapfiriye hariya kwa bapa nyene hariya niyo uwo mugabo yirukaniwe niyo nyene n'icicaro twumvise ko ari naho Satani aba mugabo aho muri ku musozi kunzu muhira kuhoraho ntakibayo gusa mu myaka 1000 byahishuriwe Yohana 20 ngo azoduga aje gutera urumva si yari kubera yarirukanywe n'igihumane nyene agenda hariya kwa pa hariya niyaba mugabo mu myaka 1000 yabonye ishengero ryasubiye gukorana kandi ngo azoca duga rero adugane nabiwe agende gutera hamwe yirukanwa nk'igihumana ava niko bizogenda kubw'ivyo rero icyo twariko twiga hano twariko twiga ivyaha biki vyatumye akugwa kuntu nzeye yakwa kuba wasizwe akitirirwa Satani nkuko tuvyumvise ngo Satani aho ubwami bwa Satani buri aho Satani aba mwibuke Ezekiel 2:8 kuri 13 hinge ndahasome Ezekiel 2:8-13 havuga ngo wari muri Edeni mwitongo ry'Uhoraho wisakaye tubuyenge twose wari muri Edeni muguno munsi ntari muri Edeni gusa guma ubu ava iyo yirukaniwe hehe hariya mu butware 10 ubwo butware 10 n'ubwahe ya mahembe 10 ari ku kiyoka byahishuriwe Yohana ariyo yayo mabuye 10 aboneka ngaho Ezekiel 2:8-13 niyo yacuragizamwe aho muri Edeni mugabo yirukananwa nayo mabuye ubuyibereye iyo kwa pahariya niyo mabuye ari niyo nubwo bwami niyo bwirukaniwe niyo ahantu hakanye cyane bakugwa muri Edeni mugabo iyo Edeni barayikunda kuko bazi ko ariyo bamanuwemwo mwibuke Zayire iri muri Bibiliya Zayire ko bahaba Bibiliya ni bivuga aho bakuwaho rero muri Zayire hose ariho baba ibihe byose byakahise barahaba mugabo barahirukanwa kubera iki kubera ubugunge ubwami rero bwabo bari batwaye kiriya gihe niyo foto y'ubwami bw'uno munsi niyo foto y'ubwami bw'uno munsi murabona ubwami bw'uno munsi ukuntu bumeze ubugunge twumvise Satani ikindi cyatumye yakwa kuba umwami mwiza umucunguzi ubugunge bwo kudandaza rero ubwo bwami bwabo uko bwamye bukora niko nuno munsi bukora ari naco gituma uhora avuga ngo ndanse ubwami bwanyu ndamwanka Esau amwanka kubera iki kubera ubwami bwiwe nubwo kugunga bakene no kubahaneza ntuze mu mabohero gusa ndabivuze nk'uganira
namwe rero mutororokanye, nimba muzovyigisha mutororokanye mubishire ku rutonde ibyaha by'uwo mugabo bivanye n'ukwingabire uzanye mufise mwahawe, kandi muze muvyigishe neza kundusha kugira ngo abantu baze batahure yuko kera hari iyindi si. Bavuze iyindi si yari ihari, ivyo bya bindi Petero avuga ngo isi yakuweho n'amazi, surusi ndimwa abantu nibo bitiriwe isi. Rero isi hari isi Satani ataritwa Satani yaganza, iyo si niyo uhora avuga ngo ndabanka mugabo nkunda Yakobo. Aha bari kavuga akunda abavuye kuri Adamu kuko nibo si ya kabiri asizeho, mugabo abisi ya mbere aribo bitwa babukuru, aribo bitwa ba Esau, akavuga ngo ndabanka. No kuvuga ntavuze ngo yanka, yanse ubutware, yanse buri kintu cyose. Nico gituma avuga yuko agomba kugisangangura muri kazoza, akavuga yuko byose agomba kubiheza, kandi uwo muntu ko atazosubira kuboneka. Uwo yene bababwira ngo ni mpwemu, ngo Satani ni mpwemu, ikasi mpwemu, yoba impwemu ntiyohiye, mugabo uhoraho ngo agomba kuzomuturira ashe nyene akongagurike, aho atazosubira kuboneka ukundi. Hanyuma umwami wacu, umucunguzi w'abayeshuruni, we yahawe gutwara abami, abamarayika n'ububasha bwose, akaba ariwe azoca aganza, ari umwizigirwa nk'uko ibyahishuriwe Yohana 19 habivuga ngo ni mwizigirwa. Iyi ni mirongo yerekana umucunguzi. Ibya Satani icyo gihe bizoba rero birangiye, umucunguzi rero yakiriye ibyo yagabiwe gutwara. Umucunguzi kubera nyene n'umwizigirwa, akora atishira hejuru nk'uko Satani yabikoze. Kumvise ngo ubwiza bwiwe nibwo bwononye umutima wiwe. Umutima wiwe yenda bisubiremo ndahasome neza kuntu habivuze, ni muri Ezekiyeli 2:8 kuri 17. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru, gitinyiro cyawe nicyo cyononye ubwenge bwawe, ngutsinze hasi nkurambitse imbere y'abami. Rero kwishira hejuru bya byose akabikora, akaca arenza ko kwishira hejuru. Yaterega nicewe ndema, nicewe nyene ciwe ndabikora nyene byose, tanije murazi ko ari je ndabatungishije, ni jewe. Icyo nicyo cyari gikorwa cya Satani, icyo cyatumye uhora avuga ati uwo mwana naremye ntampesha icyubahiro jewe se. Kandi nivyo nibwirizwa niko rivuga, uwutubaha se canke nyina akamutukisha canke akamutuka keneye kwicwa. Niko itegeko rivuga, haba mu isezerano rya kera n'isezerano rishasha, niko muri Mariko habivuga. Umucunguzi ababwira ati itegeko ry'uhoraho mwaritituye, mugenda gukwirikiza amategeko ya basokuru banyu, kuko itegeko ry'uhoraho rivuga ubututse se canke nyina niyicwe. Mugabo mwebwe uvuze ngo icyo nari guha papa na mama ngo nacenge ndakugishikanira Imana, muca muvuga ati uwo muntu nabeho narambe kubera yimye se na nyina
mugahaye Imana, kubera bari bazi yuko bahaye Imana niko nyene tubivuga uko bica biribwa nabo bahereza. Rero mwaratituye icyo cyagezwe cyuko uwo muntu akwiye kuca yicwa akakugwaho, muca mubisubiriza ati ahaye Imana nta kibazo, mugakima se na nyina muri njyajya. Rero uhoraho navuga ati uwo mwana tubaha se, ukumwica ni itegeko, uhoragenana ni itegeko, hama aca ashiraho rero uwo wundi yitwa umucunguzi. Niwe uwo mucunguzi rero niwe Yohana avuze ngo Yohana 19:11, mbona ijuru rikinguye kandi ngiye kubona mbona ifarashi yera, uwihetswe ko yitwa uwo kwizera, yitwa mwizigirwa, yitwa byizigiro kandi ukuri, niwe aca imanza zitabera, agwana intambara zikwiye. Urumva uwo mwana afise ibi bintu byose, w'umwizigirwa kandi w'ukuri kandi aca imanza zibereye. Urumva aca imanza zibereye. Ibyo nibyo byananiye Satani. Ntakiri rero mwizigirwa, Satani ntakiri umwizigirwa. Urumva rero byose biciye bihabwa uwo mwana mwiza. Byashuriye Yohana 19:16, kandi mbona ku mpuzu yiwe no ku bibero no ku kibero ciwe afise izina ryanditswe ko ngo ni umwami w'abami n'umutwara atwara abatware. Nivyo bya bindi Satani yari afise mwayasi yiwe byose yavyatswe. Ubu rero umucunguzi ariwe giti cy'ubugingo, ubu butware gutwara abatware, umutware w'abatware, umwami w'abami n'umutware w'abatware. Ubu butware nibwo bwitwa ubugingo. Ubu bugingo rero nibwo buzotuma, kubera twumvise ngo aca imanza zibereye kandi azigugwana neza kandi n'umwizigirwa. Abantu rero icyo gihe nibo bazoca bagira amahoro neza cyane rwose ku ngoma y'uwo mucunguzi, kubera ibi bintu urumva ni ibintu biryoshye rwose. Babandi bose bagowe, murumva ko iki gihe niyo cyashika, n'amahirwe gusa, n'umunezero. Rero Satani ntiyabaye umwizigirwa, ntiyabaye umwami mwiza. Ingunzi twababwiye ipica y'ubutware bwiwe ni yuno munsi, zari intambara gusa, kwari ukugunga gusa, kwari gusambana, kugira gute. Iyi nyene yipica mona kujanja, iyi pica iyi y'ubu bwami bw'uno munsi nibwo bwari ubwami Satani yagize. Kandi ibyo byose yabikoze amaze kugira gute, amaze kuboneka ko yaremwe ari mwiza, ari ntungane. Kuremwa ari mwiza no kuvuga yarakora neza, position yiwe yarayigenda ko neza nkuko bikenewe. Mugabe igihe rero ibigabitanye bimubonetse ko, niho yahindutse aca kugunga, kugira gute. Bica bituma rero uhora avuga ngo ubwami bwawe ndabwanse. Ibyo sibyo, uko siko nagutumye. Nico gituma uhoraho mu Baroma 9:11 avuga ngo Esau naramwanse. Bere akiri munda umwana ataramenya n'intuze n'ubwenge mu canke ikibi n'iciza, akiri munda ataravuka ngo ndamwanga. Kubera iki yankuru yoya, kubera iki yanka utaravuka, kubera iki yanka utaramenya ubwenge, kubera yanka utamenya iciza n'ikibi. Kubera yarazi niwe agarutse kubaka
bimwe muri Maraka avuga ngo azogaruka kubaka. Rero agarutse je kugira bwa bwami kuko yabyatse Adamu, azanye rero agarukanye bwa bwami. Muguhoraho aravuze ati naho uje wibuke ndakwanga, ubwami bwawe ndabwanga, narakwanse. Ingo mugabo ngomba muri kazoza nzogutetereze ndagushire mu bantu bakurabe, hama ndagutwikize, ndaguturize umuriro ube umunyota imbere y'abantu bariko bakuraba bakwitegereza. Nuko rero niko vyagenze. Ntihohera Isaka ahubwo hohera uwo mwami yabaye mubi. Hanyuma reka umwami umucunguzi w'abayeshuruni, we mwami w'abami n'umutware atwara abatware, abariwe azotuganza kugira ngo tuze twironkere amahoro. Twagomba kubabwira ati rero mugomba kugwana n'uwo muzi. Menye ko mugwana n'umugabo yitwa Mesiya, afise ubushobozi, ashobora kurema, ashobora kugira gute. Kubw'ibyo rero no kumumenya neza kugira ngo ubeho umuzi, umenye n'ukuntu witwara kugira ngo muneshe. Biroroshe, bidushobokeye tuzobishikako. Kumunesha biroroshe kuko twarahawe kubisanzwe. Shalom. Kubakunda ibiganiro tubashikiriza musabwa gufyonda sabone. Kubakoresha YouTube mu rurimi rw'igifaransa n'abakoresha YouTube mu rurimi rw'icyongereza murafyonda subscribe, hanyuma musangiza abandi ibiganiro mwumva kugira ngo twese hamwe turushirizeho kumenya ibitubereye muri iki gihe. Mugire amahoro iwanyu, dushiriza kandi gushimira n'umwigisha wacu. Mugire ibihe byiza mwese.